Nkuko mwabibonye muri uku kwezi kwa gatatu mubona abantu bariko baza ari benshi nuko hariho isekeza ryo kuvura indwara zitandukanye twarafatiye cane ku bijanye n'amadiabete ama hypertension ariko kandi kagaca kaba n'akaryo uko umuntu ashobora kuza kwivuza ugasanga umuganga aramutumye n'ibindi bipimo canke birakeneye ko abonana n'umuspecialiste gace kaba n'akaryo ko tunagabanya ibiciro gose ku bagomba kubonana n'abaganga b'abahinga ba specialiste n'ibindi bikenewe kugira ngo muku kwezi guhurirana n'umwaka tumaze iri vuriro ritanguye abene gihugu bagitura boroherezwe mu bitari bike n'ukwezi rero kwiza twiko twakira abantu benshi kubera ico gikorwa kandi tuzobandanya gushika mu mpera z'ukwezi ariko sinivyo gusa nk'ishengero turifuza ko twofasha ku rugero rushoboka abene gihugu batwitura tukaborohereza muri vyinshi nabo nyene bakabibona vy'ukuri ko ari gikorwa c'Imana kiriko kirakorekera hano hantu. Hanyuma hari igikorwa kidasanzwe turiko turakora kijanye n'isekeza ryo gupima abene gihugu indwara ya diabete n'indwara y'ivumuka ry'umurindi w'amaraso ariyo bita hypertension. Ivyo bikorwa vyatanguye igenekerezo rya mbere uku kwezi turimwo bizohera igenekerezo rya 31 uku kwezi kandi abantu batari bake baramaze kwitura bino bitaro bagapimwa. Hariho abo dusanga izo ngwara bahora bazigendana ariko batari babizi. Nkuko bizwi izi ngwara kenshi na kenshi ibimenyetso vyazo usanga bitaboneka n'ingoga mugabo umuntu akabona yipimishije arayigwaye. Turamaze kwakira rero abatari bake kandi turiko turabafasha. Turateye akamo rero abantu bari hafi n'abari kure kugira ngo baze bino bikorwa biriko birakorwa ku buntu. Abari hafi mu micungararo ya Kabezi aha kwiramba za Ruziba eka no mu gihugu cyose abatwumva batwiture baze bipimishe izo ngwara hanyuma natwe tugira ico tubakoreye mu ntumbero yo guteza imbere amagara y'abantu.